Kuva kw'igenekerezo rya 17 gushika kw'igenekerezo rya 22 kuno kwezi turimwo kwa Myandagaro umwaka wa 2023 ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwarategekanije igice ca kabiri c'isekeza ryo gukinga ingwara y'ubukangwe. Muri ico kiringo nyene harategekanijwe kandi gutanga ibinini bivura inzoka zo mu nda hamwe na mama ya Vitamine A akinga uruhumyi. Abo vyerekeye nababakurikira: abana bakivuka gushika ku batarakwiza imyaka 8 bazoronswa urucanco rw'ubukangwe. Abana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku batarakwiza imyaka 5 bazoronswa mama ya Vitamine A akinga uruhumyi. Abana nabo bafise umwaka gushika ku batarakwiza imyaka 8 bazoronswa ibinini albendazole bivura inzoka zo mu nda. Ibyo bikorwa bitunganijwe nka kumwe kwa mbere. Abazoba bariko baracandaga bazoca mu mihana yacu bacandaga bongera batanga ibinini by'inzoka n'amama kinga uruhumyi. Bazobasanga kandi no mu bindi bibanza nko ku masoko, amashengero n'ahandi hose hahurira abantu benshi tutibagiye amavuriro. Abana bacandazwe bazosigwa karangi ku rutoki nkomba rukoko kugira ngo bamenye abacandazwe n'abatacandazwe. Barundi twese eka n'abanyamahanga baba hano mu Burundi duhamagarire kwitaba ibikorwa byose bitegekanijwe guhera kw'igenekerezo rya 17 gushika kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro uyu mwaka wa 2023 kugira tubungabunga amagara meza y'ibibondo byacu. Twese hamwe duharanira amagara meza ku bibondo byacu. Ubwo n'ubutumwa duhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida.